Yohana 15 turare ku murongo wa mbere. Amen. Indanzi y'ijambo iravuga ngo umuzabi w'ukuri n'amashami yawo. Jewe ndi umuzabi w'ukuri kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho kandi iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. ngo rirushirize kwama. Gatatu. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Kubw'ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe. Nimugume muri jewe. Nanje ngume muri mwebwe. Nanje ngume muri mwebwe. Nk'uko ishami ritabasha. Nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye ku muzabibu. Ritagumye mu muzabibu. Niko namwe mutabibasha. Niko namwe mutabibasha. Mutagumye muri jewe. Mutagumye muri jewe. Amen. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Haleluya. Tuzinge Bibiliya zacu twige ijambo ry'Imana. Haleluya. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Yesu n'umuzabibu w'ukuri. Haleluya. Ngo natwe abantu turamashami. Ngo ishami ryose ritama ararituturira akarita mu muriro. Ngo ariko ishami ryama. Haleluya. Ishami ryama. Mani guha umugisha mwinshi. Murahari neza. Ngo ishami ryama araribagarira rikarushiriza kuba ryiza. Tugiye kuvugana ijambo ry'Imana umwanya mutoya atari mwinshi. Yesu ngo numuzabibu. Muri kano kanya reka tuve mu kuvuga Yesu tureke no mu kuvuga twebwe. Tubanze twihe reference ku giti. Igiti ubwaco kiraduga. Ariko igiti kikiduga kirashamikwa ko amashami. Imbere yuko ishami riza igiti sinza baravye tuta. Ababaye nko mu matuta igiti ukikibadika kiriko kirakura bukebuke. Imbere yuko hajya hamera ishami habanza kujako ibabi. Ibabi rimaze gukoroka niho hadudubizamwo agatutu gashamitse kuri ca giti kazoba ishami rinini. Cyatanguye ari giti cyonyene ariko hatanguye kuzamwo ishami. Bisobanura ngo iki Yesu bwa mbere yaje wenyene ariko ku musaraba kugira ngo aturonke yabanje gusogotwa icumu mu rubavu. Bivuga ngo habonetse inkovu, habonetse uruguma hamwe ca giti cyakoroka ibabi. Hoho muri Yesu bacumise icumu haboneka uruguma. Hatutuzamwo wewe, hatutuzamwo jewe, hatutuzamwo bariya, haleluya. Baratutuza, wewe uratutuza, jewe ndatutuza. Turakura, igiti kibandanya gukura, haja kirindi babi. Kirakura, haja kirindi babi. Ibabi rikajako rigakoroka, hakaboneka inkovu ku giti, hagasokokamwo uyundi wewe, uyundi jewe, uyundi muvukana, uwundi muryango. Hagasokokamwo umuntu w'inyama n'amaraso. Igiti gisokora ishami ariko Yesu wewe yasokoyemwo umuntu. Igiti kikaduga. Igiti kikaduga. Ndakwibutse ko igiti gihemera mu mababi. Ariko Yesu yahevye impwemu ziwe kugira ngo we ubeho. Igiti givise imizi. Igiti givise umutumba. Amashami ni wewe. Ntabwo murantahura ariko muraza kuza neza. Bisobanura iki? Ibabi ryonyene Yesu yisigariza. Hari abantu bamuye icayi hano. Icayi. Abazi icayi kijyana. Okay, murakoze. Icayi mu kucamura bakurako utubabi dutatu two mu kanwa. N'igiti yo kiriko kiraduga. Yesu yisigariza ayo mababi atatu kugira ngo igiti gikomeze kuguma kiduga. Uko kiduga si kugira ngo kiruti ibindi, ni kugira hagume haja kutubabi, hakoye kutubabi haza mu bwoko bw'Imana. Imana irasezeranira ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu mugize
sekuruza w'amahanga menshi, uzovyara uruvyaro rwawe ruzongana n'umusenyi wo ku kiyaga. Yesu gukura kwiwe kwisigariza utwo tubabi dutatu nta yindi objective, ni ukuzuza isezerano yavuze kuri Aburahamu, ni ukuzuza isezerano yavuze ngo muzogwira, muzoba benshi, muzogasara, muzohabwa umugisha. Imana ntiguha umugisha utahari, Imana iguha umugisha uhari. Kandi kugira ngo ubeho ibanza kwemera gukomereka, ibanza kwemera kujombwa, ibanza kwemera gukubitwa, ibanza kwemera kubambwa ku musaraba. Muramfata nta kibazo. Mu yandi majambo bisobanura iki? Hano hari abantu bashobora kuba badandaza ivyamwa cyangwa bamaze kurangura ivyamwa. Hari igihe usanga ku gapeti banana kajya gahwi gatoya, ugasanga hari kubuhwi bubiri bufatanye ari bumwe, igishishwa n'ikigabuye ni kimwe, ahubwo gusa harimo akarongo gahagaze, harimo akarongo gacamo hagati, biboneka ko ari amahasi, biboneka ko ari amahasi. Kugira ngo ukajye ntuza gutonora kwa kundi, uramanyura. Ibyaha byawe nibyo byagukuye kuri Yesu. Yesu asigarana uruguma, we utahana ibyago, kandi Yesu yashaka ngo mugendane muri umwe. Yesu akeneye ko mujana muri umwe, ariko bya bicumuro byawe nibyo byatumye bamanyura, barakumatura. Ubundi we uvuga ngo Mana mpumugisha, ariko Imana yo yaguhaye umugisha kuva kera, kuko yaguhaye kujya ku byiza byo mu ijuru. Ishami rijya ibiva mu giti. Yesu aravuga agiye kuzura Lazaro ngo Data, bino sindabivuze kugira ngo aba bantu banyemere, John nari nsanzwe nzi kunyumvira, ngo ariko nanone bimenyekane ko ndabikoresheje kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Aravuga ngo Lazaro sohoka. Abayoya bamenye kera, abayoya bamenye kera cyane. Haleluya. Uracumura, muravana. We niyaguta arakugendako, akurungikira umuhanuzi wa mbere ntiwamwumva, akurungikira uwa kabiri ntiwamwumva, akurungikira uwa gatatu ntiwamwumva. Ariko uyu munsi aje kukubwira ngo ni jewe muzabibu ukuri, namwe muri amashami, ntimushobora kwama mutari muri jewe. Bivuga ngo nyimba ushaka kwama ubanza kuba muri jewe kugira ngo bikure. Urakura, ishami riraza. Yesu aravuga ngo mwebwe muzokoreshwa ibiruta ibyo jewe nakoze, ngo kuko mufise igihe kinini hano mwisi, jewe mission ndayirangije, nifadikanije nawe, ndabahaye byose. Nimwaba muri jewe mutegeke, nimwaba muri jewe muhamagara imvura igwe, muhamagara izuba ryake, mutabaza ikirere kizobumvira. Nimwaba muri jewe ngo ntimubasha, haleluya, ntimubasha kugira ico mwishikanako mutamfise, mutari muri jewe, mutagumanye na jewe. Nariko ndaduga gato kugira ngo wumve ico Imana yakugize. Yesu arategeka, yaguhaye ubutegetsi. Bivuga ngo ubwo butegetsi yabuguhaye he? Mu kugusokorora muri rya cumu bacumita mu rubavu, bakavuga ngo wewe nakabaho, wewe nakabaho, Simplice baho, Egide baho. Amaze kugusokorora aca kugira ngo uzokora ibiruta ibyo jewe nakoze, ngo kuko wewe hano uracavise umwanya muremure, sinojana nawe, banza ukore icatumye ndagukura muri jewe, ndagusokorora muri jewe.
haleluya. Ngaho rero sasa igiti ngicyo cyabayeho, amashami ngayo yabayeho. Tugiye kuvugana akantu gato kakwereka kuri ishami ariko utacama. Ishami ritama ngo ararituturira akarishirayo mu ziko, ngo arikijyaho arushiriza kuribagarira. Umuririmbyi aririmba neza, irushiriza kumuha amavuta. Umusenzi asenga mukuri, irushiriza kumwuzuza imbaraga no guhishurirwa no kumenya no kwikora no kuzamuka no kuduga. Umuvugabutumwa avuga ativugishije akoreshwa nayo, irushiriza kumwuzuriza abari kubwira ntibarambigwe, ahubwo we akaba ari wahamuha mu mihogo. Ikintu cya mbere gituma utama no kutimenya. Utimenye ntabwo uzaba. Turi muri generation, turi mu gihe tugikwirikirana ngo nzokora urubanza, muyomba azomfasha, tantina azomfasha, mwene data azomfasha, uriya azomfasha. Ntiwarangamije muri rwa rubavu wasokokamwe, warangamije kundi mwana w'umuntu, kandi uwo warangamije ko abasha kuba ishami ritutungwa ryumye. Iyo waranze mu ishami ryumye bisobanura ngo iki? Uzokurayo agasuzuguro, uzokurayo akagaye, uzokurayo agakengegwe, uzokurayo kuvugwa nabi, uzokurayo kutaronka na kimwe, ahubwo bizorangira bakubwiye n'uwaguterereye ibihumbi 10 ngo urubanza rwiye rwagenze neza kubera ukuboko kwanje. Panza wimenye, panza witahu. Nta muntu n'umwe agukunda ngo abiringiye abana b'abantu barabahemukira. Yes, barabahemukira kuko nawe warahemutse. Reka nkwereke ingene wahemutse. Twazinze Bibiliya. Haleluya. Abavyeyi bari hano tuzucubarisha umwami Yesu. Abamama bazaye, abamama. Tuvugane ku bamama bonyene. Oya, nyimba utaranavyara uzovyara. Kuko uko utimenya k'umukobwa niko kumutera kuguma avuga ngo mana mpumugabo, mana mpumugabo. Ariko yarakwiye guhindura akavuga ngo mana wampaye amabere kugira ngo yonke umwana, wampaye umugongo kugira ngo mpeke, wampaye igitego kugira ngo ntwike, wampaye iki kugira ngo ntwike. Ubu rero Imana ukwiye kwitsindisha ibyo yaguhaye kugira ngo muzurane nayo ubicamwa. Amashami ku giti aba menshi, amashugwe akazira rimwe, mugasa amashami yose atangura kuza ko ivoka, itunda iki. Hari ishami rya mbere gitangira ayandi rikaza ko nk'ivoka. Igiti kirama kikama nk'amavoka 50 canke 500, ariko haba hari kijyambere ryaje riraseruka. Ariko wewe uri ishami ritimenya, usigaye uri nka ca giti barinda gutera imisumari kugira ngo came, bavuga ngo ni igiti c'ikigabo, bakarinda kugitera imisumari kugira ngo came. Imana dutabara, Imana tugwane. Uracasenga ngo mpumugabo, ukaduga ku misozi ngo mana ndamufashe, mana ndamucakiye, naka ndamushushanije, naka ndamucakiye, nancike ntagende. Uri ari karonda n'umukobwa nkanje, kandi nanje n'umukobwa. Oya, ntugomba kumubwira ngo ntuncike, ugomba kubwira Imana ngo umpa amabere ntiwangishije inama, usokora mu rubavu rwawe ntiwangishije inama. Ndiho kugira ngo nuzuze ubugombe bwawe, ndiho kugira ngo nuzuze ishaka ryawe, nuriho kugira ngo usengere umugabo, uriho kugira ngo ubwire Imana kukeneye kwama, kukeneye kuduga, kukeneye kuzamuka, kukeneye kuzuzwa, ukabona kwiye. Wabiringiye abana b'abantu barabahemukira, niba bahemukire kuko na wewe warahemutse. Umva, nta muvyeyi n'umwe aja muri maternité canke muri sale y'ukuvyara
ngo agende yariko aratwenga, ibise byamufashe ntatwenga, ibise byamufashe akoma induru, ibise byamufashe niyibuka ngo iki niki, ariko abaganga bamubwira ngo vyanka bikunda uramuvyara. Uwo n'umuvyeyi ariko arizwa niki, n'umwana ariko aravyara. Noneho uriko uravuga ngo ntuhemuka, mama wawe yakomeshejwe induru niki muri maternity, si wewe ariko uravuka, si wewe ariko uramubabaza, amarira yarize ntiyari wewe, nawe urahemuka, nawe urahemuka. Reka kwitwaza ngo nakera mpemukiye. Yes, yaraguhemukiye nawe mu kuvuka. Hariho wavutse bari hanze batwenga bavuga ngo nuze mwana, ariko mu kanya gatoya mama wawe muri maternity n'umuganga yari kararira, kandi bibaye ngombwa barapasura, bitabaye ngombwa barakubita, bamubwira ngo hano nufyina. Endero ugacuza kuvuga ngo abiringiye abana b'abantu barahemuka. Wa kwanza wo guhemuka ni wewe. Wowe wahemutse utaranatangura no kuvuga. Ucuritanguza urarira. Ucuzurarira motive ngo babone ko atari we wabishaka. No. Wa mbere yaje abumuhemu ni wewe. Uvuga ngo arahemuka ntabwo yakwiciye umuntu, nta nubwo yakwishe, yakwimye ikintu. Ariko wewe uwo wahemukiye, hampande hari imbugita, hampande hari abaganga, zari inkoni, bibaye ngombwa barabaga, inyuzi, amakofa. Imana iguha umugisha mama, n'amakofa akajamwo. Endeni ngo wiringiye abana b'abantu ngo barabahemukira. Na ni wewe wa mbere wo guhemuka. Niyo mpamvu utari kurama, kuko wiringiye abantu, nurimenya ngo witahure. Ubundi kubohwa kwa mbere ni mu mutwe. Uracavyuka utongana ngo umukate n'icayi bawumaze, ho kuvyuka utonganya amaboko yawe ngo kubera ko utavyutse kare ngo uje kurondera. Imana dutabara. Ishami ritama. Imana ikurinde n'umukobwa ari ishami ritama. Ikurinde n'umuhungu ari ishami ritama. Ikurinde. Ikurinde. Uzogwa imbere, nuzorangiza urugendo, nuzoshika iyuja. Ishami ritama. Uribwira ngo dusenge ngo rindira imvura ikwe. Rindira umuyaga ubanza uhuhute, ukamenga ishami rizungazunga ari uko umuyaga uje, kandi ubwaryo ryari rikwiye kurya ingaburo ikwivuye mu mizi hariya kwa nyina wayo Yesu Kristo, kuko niyo ishami ritama. Ishami ritama rizana ikibazo muri sosiyete. Uramubwira ngo dukore iki, ngo nsinkore iki. Ishami ritama hari umurideri araririmba, babahaye isahani n'inusu, akaririmba isahani n'inusu yose, kandi inyuma hari uwundi murideri. Ugaca utangura kuraba ngo none ntibabona ko nduha pasiteri ngurira amata, narushe. Warushe ahubwo apare yo kuruha. Imana yakwandikiye n'iminota nka 20 yonyene, iyindi yose warambiye abantu kuko bakoze ibyo utaruzi. Ishami ritama ry'umukozi w'Imana agirira inziga abandi. Ishami ritama ry'umukozi w'Imana avuga ngo niwazi kubwiriza kuvuga ubutumwa. Ishami ritama. Imana ikurinde kuba ishami ritama. Ishami ritama. Imana irikurinde. Ishami ritama rikubwira ngo hariya hari impene iryoshe, ntakubwira ngo uciye hano na hano woronka yo kugurira iya mpene iryoshe. Ishami ritama ntigigera ryitahura ngo ryimenye. ngo Yesu arakora, nanje ndakora. Haleluya. Arakora. Imana dutabara. Ishami ritama. Imana ikurinde, ikurinde. ngo nije mvuga abantu bagafashwa, nije mvuga abantu ikirere kikururuka, nije nsengesha ubwiza bw'Imana bukaza. We
ninde yaguhenze? Abantu ntibafashwa kuko wewe wasenze, abantu bafashwa kuko mwemu yera yagukoresheje. Umuntu numusengera ngo akire kubera wewe wamusengeye ngo akire, ni kubera Imana yaguciyemo. Umva reka ndakubwira, irino shami ritutuje rikaza gutya, abagambanyi nibo baje bazi ngo baciye Yesu umutwe, ariko iyo uciye umutwe hano rino shami ryakuze, igiti kireka kudugira hano kigashamikira hano. Uwishe mama wawe yagira ngo ntuzokura, ariko uyu munsi niwe uzokwigisha abana biwe. Mugo ubanza kwimenya, ubanza kwitahura, ukaba ishami ryama. Nije nteka bagafashwa ego sawa, umwe wese na posta yiwe. Umukwiziniye arangwa na taburiya yera, akabiteka bikaryoha. Mama wawe biteka akabiteruza igitenge, abyaruye ntubijya. Ntabwo urantahura. Umukwizini yahembwa amafaranga, icyo arusha mama wawe nuko yambaye ka gashapo, nuko yambaye itaburiya yera yanditse ko na kwizini. Handitse ko kwizine, nta nuko handitse ko kwiziniere. Bivuga ngo ni gikoni, ntabwo ari umuntu. None ni haba handitse ko kwizine? Oya, tuvuge byo, sibyo? Tuvuge byo, nituvuge amarangamutima. Turi ku gicaniro c'Imana. Haleluya. Ndiko ndavuga ijambo ry'Imana, siniko ndavuga ijambo rya Simplice. Ari ijyanje wisohokera umuryango uruguruye, muga kuko ari data wabivuze ngo yitarike mvuga ubutumwa, umutima wawe uhembuke. Ndabuvuga. Ushavura udashavura ubwo uri ikrasa, ndavuga ishami ryama niritama. Ndiko ndavuga iritama, kandi je ndiko ndafashwa. Nubwo utofashwa je ndafashwa. Haleluya, haleluya. Arateka, agateka, akarya, agatahana n'inoti. Ugendo urahatarisha ngo n'umuspecialiste mu guteka, n'uwa mbere arakomeye ake. Yabitetse yagiye. Mama wawe nawe yabitetse, akabiteruza igitenge, akajana no mu gikoni agaterekayo, akavyarura agashira ku isiniya. Niwabiriye? Niyatetse injya? Wamukwiziniye niyatetse injya? Itandukaniro ririhe? Bose n'abatetsi, bose n'abatetsi. Ahubwo ingorane ufise nuko utaririmbura wewe, kuko niwirimbura uzomenya ngo iki nkoze ngikoze kugira ngo name, sinagikoze kugira ngo ngume ndi iki impfunya. Yesu aradukunda, aturutisha ibindi byose. Abigereranywa n'ujya muhwi w'agapetite banani ibiri yafatanye, umwanzi araza aramugukurako. Yesu arababara, Yesu ararira, Yesu aracumukura, Yesu arapfurupfurubi, Yesu baramusogota. Ariko kukanyuma, kuko yarazi imisyo, kuko yarazi icamuzanye, kuko yarazi iyo miruho yose icyo agamije gushikako, aravuga ngo hano havuyemo Simplice, hano havuyemo Egide, hano havuyemo Ernest, hano havuyemo naka, hano havuyemo naka. Ikintu cyambere yaciye avuga ngo data arakora kandi nanje ndakora. Igihe uri kundaba nka Simplice uza gutaha uvuga ngo umuriro watse. Ariko igihe uza kumva ijambo nk'aho ari Yesu ariko arakubwira, uraza gutahana ubushobozi bukubwira ngo umurozi aje, umurozi ukamubwira ati ngwino, ukamubwira ati ngwino,
ritama rigira ubwoba mu gihe cyo kurwana. Ishami ritama bararivuga rigaca rivuga ngo naka yamvuze sinzosubira gusenga. Ishami ritama ry'umuririmbyi bamwima mikrofone rimwe inshuro ikwirikira ngo ndasiba. Ishami ritama ry'umuririmbyi akundana n'umusore ari hanze akamubwira ngo ngwino turyamane ndaguha 150. Mana yanje mana yanje akavuga ngo 150 ngo banzu bimpe niho nchanza. Ishami ritama. Ubundi ukiri mu rugero baguha amafaranga ngo uje gusambana, you still under, uracari hasi. Bakikubwira ngo tuje gusambana ndaguha amafaranga uracari hasi. 150. Abandi bageze ku voiture, abandi bageze ku modoka bakubwira 150. Ariko mana uracari hasi, uri ishami rigitutuza nturakomera. Umuyaga urazungazunga akagira ingorane ya Yesu. Oya, haleluya haleluya. Ishami ritama, ishami ritama. Ishami ritama ndarigereranya n'ihaha. Inyama y'ihaha urayiteka ukayishira munsi ukabona iraduze ku mazi, ukayishira munsi ukabona irarerembuje. Ihaha gitanganiza imbere. Ishami ritama ndarigereranya n'utazi itiro ry'urukwavu. Itiro ry'urukwavu, urukwavu rukanuye cyane ruba rusinziriye, urukanuye bukebuke ntuzukoreko. Ishami ritama ntirimenye igihe cyaryo. Ishami ritama, Imana ikurinde kuba ishami ritama. Ishami ritama bararituma gusuma tireka nkureka y'amayinite sha. Ishami ritama. Ishami ritama rirakora rikibaza ngo riko rikorera inabuja. Wapi? Iyo ukora akazi kabara akawe nikabara kanyoko buja wawe. Umwana urera nawe uzovyara gute ukeneye kuzotungisha abayaya kandi nawe utaremera kuba umuyaya. Erega uko azokurerera umwana niko nawe wareze uw'abandi. Oho, ubuye unwa sererake y'umwana ureze nawe uwawe azogwara kwashi kandi utanga yakwiye. Niko bimeze. Uwawe azogwara kwashi usiga nido cakigopo kinini, usiga sererake ikuranwa n'iyindi agware kwashi umuyaya azovyihereza. None we niwihereje ivy'uwundi ingero ugeramwe niyo nawe uzogere. Nije navyanditse. Ishami ritama. Uribwira ngo tuje gusenga ngo je narasenze narahejeje. Warahejeje? Ngo nasenze mu gatondo sinosenga ku mugoroba. Ivomera amazi. Reka tuvate. Rya ni rya mbere rya kabiri rya gatatu. Yimani ivomera amazi voma ari karatemba niwanga kuvoma naho bagira bayugare. Niwanga kuvoma naho bagira bayugare. Ishami ritama. Haguruka dusenge. Mana ngirira neza gira. Sengera stoke yaheze. Mana araheza amahera nsubiza stoke. Ntuzi ico ukeneye. Igiti kirakura kikagira amashami. Ayo mashami niyaja kamababi menshi. Igiti nyina wacu ari nkokore. Bisobanura iki? Yafashe imigisha yose
imigisha yo mu bumana imubumbira muri Yesu iramuduha. Nico gisobanura, nico bivuze. Amashami agira amababi menshi, hari igiti ashamikamwo gikuru Yesu Kristo, akaduga ari wenyene, atababi, ataki, atari nkokore, igiti kikazungazunga. Yesu akavuga ngo icubahiro ni cawe Mana, icubahiro ni cawe Mana, abo narokoye nawe, abo nacunguye nawe. Ishami ritama, kandi reka mwibutse, ishami ritama kugira ngo rigere ku rugero rwo gututurika, hatangura ishami kugira ngo ryame, hatangura gukoroka amababi. Riracari ribisi, riracari ritoto, nturicana ngo ryake, muga amababi yatanguye gukoroka, yatanguye gukoroka, ariko arahunguruka. Mu minsi usanga yose yahungurutse. Hamaze guhunguruka, kigaca gitangura procedure. Ni cama gihe ni cuma gihereye kuri Yesu, kuri nyina yacashamitseko, cuma gihereye mu kanwa kimanuka gishira umunwera, gishira umunwera, gishira kigenda, cagera kuri nyina kikuma kigahagarara. Yesu agaca agira ngo mviraho mviraho mviraho. Ishami ritama, ishami ritama. Imana ikurinde kuba ishami ritama. Tangura wisuzume urabe ko amababi yawe, kandi reka nkubwire ikintu kimwe, amababi niyatuma igiti gihema. Nyimba uriko uratangura gukoroka amababi, impwemu zawe ziriko ziratwagwa, ejo urapfuye, ejo urashize. Imana ikurinde kuba ishami ritama. Ishami ritama. Uribwira dukorera Imana, tangira Imana kino, narayihaye, Imana irarya. Ntirya. Mugabo ubwo mubwira ngo Mana mbabarira nacumuye, mbabarira nacumuye, none yoyo n'umwanda, ni puberi. Imana ni Bujumbura meri, ijejwe gukorekta imicafu. Nibijya bibake, bijya bikono vy'imyavu batereka muri ville. Kuko umugenda ngo sukamwe ivyaha, sukamwe ivyaha. Mugabo wewe ntogenda gusukamwe n'amafaranga yo kuyoza basi. Imana ikurinde kuba ishami ritama, ahubwo usenga Imana yami kuzuza mpemu wawe. Ico ugiye gukora uyibaze. Igiti indani kigira ivyo kurya, amashami kirayagaburira. Yesu arazi intege zawe nke, arazi ugucika intege kwawe guke, ariko reka ndakubwira, nyimba umuvyeyi ayora ubuyi buturira agacisha ku rurimi hama agahereza umwana, ntabwo yirirwa aramujingita ngo agire gutya. Agikoze ururimi hano ku munwa, umwana ahita yibwiriza akasa mu muvyeyi agasukaye. Nagomba ngo wishami ryama uyu munsi, Yesu atangure kukuramiza ivyiza vy'ijuru. Haleluya. Areka ngereze hano ishami ritama, mvuga ishami ryama, sivyo? Ndabona ko mwarakaye. Si jewe ni jambo pe. Kujya wakira amafaranga urinze kuyavunikira, ugomba kwakira n'ivyiza n'ibibi kugira ngo bikwigishe guhagarara ahoroshe, ahakomeye, ahaduga, ahamanuka. Iyi niyo accelerateur y'umuntu. Iyi niyo accelerateur y'umuntu. Iyi niyo accelerateur y'umuntu. Iyi niyo nkura mu bantu y'umuntu. Iyi niyo nkura mu bantu y'umuntu. Iyi umufuko, amafaranga niyo nkura mu bantu. Umuntu yakunaniye kumenya no gutahura, uzo mugeze ku mafaranga. Umuntu kugira ngo uzumenye ishavu giwe aho rihagaze, uzo mutengera aha.
ariko hano naho sha. Hallelujah, hallelujah. Hano niho kuri free y'umuntu. Hano niho kuri break. Hano niho kuri free. Hano ni ishami ryama ritibagira, ritirengagiza. Hano niho hari inkomezi. Hano niho hagutuma guhagarara. Hano niho hagutuma kuvugana urupfasoni, kuvuga nk'umuntu, kugenda nk'umuntu. Hano niho hakwigisha, hakakuvuguta, hakagucura, hakakwereka, hakaguhamagarira ijuru rikakubwira ngo mwana wanje hajya reka, hano bandanya, hano subira inyuma, hano niho hagukura mu bunebwe. Hano niho hazotuma usubirana n'abagutaye. Hano niho hazotuma ukora icyiza abandi batakoze. Hano niho hazotuma hano hazotuma hano hatuma wagiserera wongeza ibitesi. Nta muntu n'umwe atwara imodoka yongeza igitesi atafyonze ambriyage. Hano honyene niho hatuma ufyonda ambriyage y'ijuru, ambriyage y'Imana. Hano ni ishami ryama abandi baja kuryama, ryo rikavuga ngo jewe ico ndondera ndakizi, ico nivuza ndakizi, iyonja ndahazi. Ishami ryama rishiraho amasaha yo gusenga, ntiryibagira ko nyina kenye. Ariko wewe urakwije imyaka 3 4 utadugana iwanyu. Yamara muri maternity waramubabaje arihangana. None urakwije imyaka 2 3 utaduga. Nyumva ukeneye kuba ishami ryama, manza usure ku gatumba umuhezagire, umubwire ngo mama, nubwo wowe uri mboregwa, papa, nubwo wowe urara mu kabare, warakoze kumbyara. Warakoze kumbyara. Wumve ko ataguhezagira kandi wabona ko adakijijwe. Ushaka kuba igipfu, ushaka kuba ishami ritama, uri ishami. Ariko uri ishami. Nubwo uri ishami ryo ritama, uri ishami. So igisigaye ni igiki? Utamenye ico ukwiriye kumenya, ubwo uzohabwa ico ukwiriye guhabwa. Ishami ryama bararituka, rikavuga ngo nzi neza yuko ku mpera ya byose umucunguzi azoza mpishuri. Ico ntutse azoza yerekane ko ndico nuko ntarico, akibandaniriza. Ishami Yesu we, ishami ryama bene data nirikora ikintu kuko abandi bagikoze, rikora ikintu kuko ryashkaniriye na nyene kubaho. Ngo bakucire gusenga uciye ubireka. Hana yarasenga, bibaye ngombwa agakubita umunwa. Iyo hakanye hambara ikoti ugende gusenga. Iyo hashushe tora inkoni wikure ku mwansi wawe. Bana we, nifuza ngo Imana ibagira amashami yawe. Imana ikugira ishami ryama uyu munsi. Ishami ryama ry'umugabo ntaja mu kabare ngo wajye brochette 2 3 ntatahanira umugore. Cinda tangazwa n'abagabo, hari abagabo ntatahura. Umugore wazanye numuyaya, ni pupere, ni ico gutuka, ni giki wazanye. Uribuka ko arakara kavuye mu mara yawe, uribuka ko ari igufu. Umugore wenyene niwe yatumye Adamu avuga mu ndimi, kandi Imana ikimurema yari yamutegetse ngo aganze ibyo kwisi gusa.
ariko akironka umugore atangura kuvuga mu ndimi ngo kano n'akara kavuye mu mara yanje, kandi Imana yamukuye yari asinziriye. Nta kintu na kimwe uzokora utumvikanye n'umugore wawe kizopfa giciyemo. Imana yo mu ijuru nica azokubwira ngo kino ntugishiremo uzucureka. Akora ibikorwa 50 wowe ugakora 2. Yego yakoze ibinyantege nka ukora 2 bikomeye. Bisobanura ngo iki? Uko yakoze 50 ugakora 2, afise experience 50 wowe ukagira 2. Kugira ngo rero bigende neza, ntumuhishe. Tatangazwa n'abagore, abagore b'amashami yumye. Umugabo arataha, ho kubanza kumwakira akamusanganiza ibibazo yiriwemo. Avuye mu bibazo ariko Mana, avuye mu bibazo nawe umushikije mu bibazo, kandi yakuzanye ngo umubere umufasha. None we wamufashije iki? Ahubwo vumugira ngo hano nananiwe tubigire gute? Ariko ngo kino zana amafaranga. Ni banki. Umva reka ndakubwira ikintu kimwe. Umugore wawe mwahuye mukoze, umugabo wawe mwahuye mukoze, mumaze gushingirwa mu ishengero, Imana iravuga ngo ndabagize umwe. Imana idutabara. Imana ibagira umwe. None ni gute uza gufata ivyo uri kuramubwira abanza uvyibwire? Reka kumushira projet nawe utayizeko. We wayitekereje kwiki? Waje kumurusha canke waje kumubera umufasha? Sobanurira. Waje kumurusha, waje kumubera umufasha? Niba waje kumubera umufasha, emera mufashanye, niwemere kumugora wenyene. Agufashe umufasha, atashe banza muwe mu rukundo mwabayemo, kuko ntiyagutwaye kubera ingorane, yagutwaye kubera urukundo. No, banza mugani ibyiza byo hambere mwahozemo, hama mugaruke gukemura ibibazo mwahuriye ni Kanani mwagiye. Ikanani hari amakaro, mugabo harakeneye omo yo kuhakoropa. Harakeneye omo yo kuhakoropa. Nzanira omo, akuzanire omo. Iyo mubwira uti sheri wiriwe gute na omo, wibaza ko ari irihe riruhura, wibaza ko ari irihe rikubwira rimubwira guca za Naomi. Epuru tumubwira ati sheri wiriwe gute, ahita yumva ko Naomi kenewe. N'abagabo bake batahana imikate mwishashi, ni bake. Muga n'abagabo bake batamenya ko umwana akenera kunywa icyayi mu gatondo. None yayaguhaye mu cumba, ukeneye kuza yikoreye n'imikate. Umugabo yikorera amafaranga kuko aba yiriwe yikorera ibeto ku kazi. Rero yiriwe yikorera ibeto, nakeneye no kuza kugenda yikoreye imikate. Nawe yikorere. Ndatangazwa n'umugabo w'ishami ryumye n'umugore w'ishami ryumye. Barashwana. Umwe agatanguranwa kwigisha abana ngo so wawe n'igipfu, yarayaborewe, yararankubita, yarayarantuka. Umugabo akaza ati bana ngwino ndabasohokane ku mugoroba, mukajya ragu, mukajya brochette, tukamugurira ifana. Ugaca utangura kubwira abana mama wawe asigaye yarahindutse, asigaye ameze uku nuku. Uri kubiba abana kugenda kwibako, kandi baziba ko mu bibi ntibaziba ko mu byiza. Nije wa wundi nuzuye. Garutse
kumva zino nyigisho niwikrasa ukimenya umurozi uzomubwira ngo ngwino naguteguriye n'intebe umuveko ubwira umupfumu ati zana ibimazi zawe wongere uzane ibimazi bikwiriye kuko jewe ubwanje nanje navuye mu kimazi cy'amaraso ya Yesu Kristo ivyo ntaco bintwaye umva ishami ryama Yesu yaribwiye ngo niwaba muri jewe umva rero kuba muri Yesu niwaba muri jewe usomye Bibiliya abana b'abana ibyo banditse imatanishije ishashara ariko Yesu ico yaremye wewe jewe yatumatanishije uruguma rwiwe n'inkovu ziwe. Tembea na Yesu. Haleluya. Wishami ryama ko mwarambiwe ndi kubabwira ibibisho reka tubireke nta kibazo reka tubihagarike sivyo reka duhagarike ko amasaha agiye ishami ryama ni ishami ritama ariko haleluya tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Ariko ubwawe umaze kwiyumva uri ishami ryama canke ritama kugeza aho ngejeje wiyumvise gute? Imana iguha umugisha komeze kuba ishami ryama. Umva Imana igira ishami ryama irigira Mose aririmwe biciye muri Mose nawe ashamikwa kayandi mashami Isirayeli yose. Intego y'Imana kukumandika ko ngo ubishami ryama ubishami rikwiriye ni kugira ngo nawe uzoshamikwe kayandi mashami. Turaje nabwiye ngo ishami ryama ngaho ndaje. Haleluya. Intego y'Imana kukumandika kugashamikwa ni kugira ngo nawe uzoshamikwe ko ayandi mashami atari rimwe menshi. Kumva ukijijwe umaze kuzana bangahe kugakiza? Wambwiye kuri ishami ryama umbwira kuri ishami ryama bangahe umaze no kubwira ubutumwa urabarangira ati kuri repentance kumusaga Imana irakora bangahe ko na invitation wayiguhaye usanga wayigurishije kuri bamwe bazingazinga umunyu wa Daesa wa Samvura cyangwa isukari baguhaye ubutumi. Ayiwe ndakoze ahantu ho umaze kuzana bangahe ishami ritama riharuriza umuhagaze imbere yambaye ntiziraba uhagaze imbere yawe ico ariko aravuga. Ni forme y'abaservere ni noir blanc, ni forme y'abakwiziniere n'agakofero n'itaburiya, ni forme y'abanyeshuri sadepa n'ishuri yigako, ni forme y'abavuga butumwa nayo niyihe. Ko nahagurutse ugatangura kuraba uko nambaye ndiko ndakubwira ibibisha ni impuzu ziriko ziravuga ni ibirato biriko biravuga ni iki nyishura erega hariho ababivuze mu mitima. None ni jewe si wewe ko mbona navuze ndafashwa mbona hano banasutsemo hano mbona basutsemo none ko ni shati iri kiravuga ni pantaro iri kiravuga ni kirato kiriko kiravuga none ko navuze ati haleluya ukikiriza ngo amen.
ni forume y'abavugabutumwa niyi. Uri ishami ritama, uri ishami ritama. Sinaguciriye urubanza, ariko ibyo ndiko ndavuga byo nyene biriko birakuganiriza. Haleluya, haleluya. Uyu munsi urateka, uracana imbabura uvuga ndi ishami ryama, ndi ishami ritama, ndi ishami ryama, ndi ishami ritama. Uribwiriza wewe nyene, uraza kwikrasa. Ishami ritama. Nibwira ngo ndagukunda, bukeye ngo nabivuyemo. Uracara umwana, banza urindira igihe cy'ukuresha n'ikirazi. Uriko uraja gutambira ku bakobwa b'abandi, uriko uraja kubakinirako. Ndagukunda, ndongekera message. Atarakubwira ko agukunda kutazi mubwira ntiwandika message. Uzanditse kuva aho mukundaniye. Tembea na Yesu, tembea na Yesu. Utanguye kwandika message akubwiye ko mukundana. Uje kumubera igifashi, uje kumubera ikimata. Nyimba utanguye kumusoroma ataranabagara, wumva azofurira ibihe, azofurira ibyo wamaze. Tembea na Yesu, tembea na Yesu. Azofurira ibiki ko nyimba byari biraya wabyoneye wabimaze. Ko wabyoneye wabimaze, azofurira iki? Haleluya, haleluya. Amasaha mana yacu. Imana dutabara, Imana tugwani. Ko bakubwira ko utazi kuririmba ntabyuzi, banza uduge imisozi usaba amavuta. Imana iguha amavuta, ureke kunigana nuko yakubwiye ko atazi kuririmba, kutazi kuririmba ntabyuzi. Ndabigusubiriyemo ntabyuzi. Impamvu uri kuraharira navyo uri ishami ritama. Iyo ubishami ryama wari kuduga umusozi ukavuga tese data, ko wampaye akanwa nkavuga, ukampa imihogo kandi mira nkaririmba, abantu ntibafashwe, ariko we urafashwe. Ubu rero nta muntu numwe wigeze ukoresha ku mahanga atazi ururimi rwayo. Nyimba ngiye kuririmba, haleluya, nyimba ngiye kuririmba, mpa amavuta. Oho, ntimuzi akamaro k'amavuta. Uzi uteka, ushaka uteka inyama, ushaka uteka indya zimota nizitajamwo amavuta, abarengana bazobona ko ari bisanzwe, ni bisanzwe. Ariko nudimburiramwo agafiriti azaza ngo babanze barengane baburi ico utetse, mugabo wumvise ko watetse. Bayoberwa icyo watetse, mugabo bumvise ko watetse. Ariko ja wica umuzimu. Nyimba utetse umuceri guri abasi n'isereri z'ijana, ukatire mutereremo, abarengana bumve ko watetse utabwiriwe. Erega abantu ntibagukunda, kunda wikunde, kunda wiyemere, kunda wiyubahe, kunda ubanza wimenye. Nyimba urara ubusa kabiri gatatu, ugaca ugenda ukicara imbere ya portaye ugashinga ibuye, ugatangura gutera inkuru. Oho, wabwiriwe, waburaye, twabibonye. Ariko sereri yica ukatire mu mijagiremo, nubwo utoyironga basi ukatagura utereremo, usuke ku munyu. Oho, ndakurahiye. Haleluya, 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 haleluya.
kugira amafaranga kugira ngo umenye kuyarya no kuburisha imiryango. Kugira amafaranga no kumenya kuyarya biratandukanye. Ariko abantu muri ko muramfata muri ko muragira registrem mugomba kumfatisha mwebwe hariya biriko biracako kuri YouTube, ni muje kubiraba kuri YouTube no kuri Facebook biriko, kuri YouTube biriko, wandika Baho International TV. Ivyo ntuza kuvyumva neza ukabishiramwo amabuja waca kugira ati ivyo bintu biriko birajwangarara binkomera abana bikuremo. Muga nuja kuri YouTube uza kubikwikirana neza n'amajwi yumvikana. Imana dutabara, Imana tugwanire. Nuna sonza ugakubitika uri ishami ryama, ntubwire umuntu ko ushonje, vyanze umubwira ngo ndarushe. Umuntu w'Imana, umuntu w'ishami ryama, muri wavuga ngo jewe ndi mama, nkwiriye gutanga ibyo kurya, sinkwiriye gusega ibyo kurya. Ariko wewe urasonza ugatangura ukayikebanya. Nivyangu kumva biranze nuko uhagarara, ntuze uvuge ngo ndashonje, urarushe. Vuga kurushe. Atatangura ntayo mfise nani yamperanye nayatanze, wayatanzeho ko na wewe wumye uri ishami ryumye, ntayo mfise. Mubwira uti genda usenga Imana na je usanze atayo mfise. Aha, ishami ryama rimenya ingene ryidepruya mu gihe c'ingorane, rimenya ingene ryikurayo. Ishami subona ko ntazi kuvuza piano, ntazi kuvuza bati, ntazi kuvuza gitari, ariko ndaza amazina yavyo. Nubwo ntobanzi guteka umuceri, nzowuteka arije ndawurya jenyene, nzowuteka upfumushaya. Hakuzuzugura kumvata nawe urondeye, nzowuteka. Hakuza kumvata nawe ugereranaza ngo sinzi guteka, nzowuteka ushaye nije nzowurya. Ico nzico estoma ntirabi bishaye, irabi cagiyeyo. Kubera iki bagusuzugura bagufata nawe? Kubera iki wihaba gusuzugura? Nuri ishami ryama. Ishami ryama rigwana kwama icamwa ca mbere. Amashami nakubwiye abasha kuba 5, 6 canke 10 ku giti kimwe, mugabo hari ishami ryitangira yandi kuja kicamwa. Turi ku giti kimwe. Niwiyemera nuko uzobura ishami ryama muri ico gihe, Imana izokureka kandi uzoca wuma. Ihagurutse uyundi wari kurasuzugura. Nkwereke, raba hano. Okay, urabona ko ari mixer, niriko inzira nyinshi. Nshomoye hano, uyu ni ishami ryiyemera ko ryama rikomeye ryigira gihangange, nkacomorana hano. Uno wari kuramusuzugura ko atama, wewe muri ca kibanza cawe wari kurigira na juwa urama, iragukurayo igaca icomeka muri ca kibanza cawe. Urazi ngene ucuba baraturatura, ubahejeje urabona ko yashanjije pampu. Sinahinduye inzira, hari aho wari kurigira kuri na juwa, Imana yagucomoye nta n'ivyuzi kuko ntibikubwira. Hamwe wari kurigira ko ukomeye uhambaye, yahagukuye
hamwe wari kurasuzugura niho yagushize, wa wundi wari kurafata nabi yamushize muri ca kibanza cawe. Niko Imana yabikoze ibwira Samweli, iramubwira ati yewe Samweli we, reka kwiri gusengera uwo jewe nakuyeko amaboko, kuko namaze kwitoraniriza uzomusubirira. Iramubwira ngo genda kwa Yesayi urabe Dawidi umurobanuza amavuta, araza kwica abagoriyati, we wari kurapinga ngo urakomeye kandi Imana yagutaye, yakurekeye ubwami. Mugabo watanguye guhunguruka amababi, wahungurutse amababi, hasigaye ko wuma kugira ngo ucibwe. Si jewe, ni ijambo ry'Imana. Uko bije niko ukwiriye kubijya. Kwirirwa gutera ubwoba ngo wararozwe ufise inyatsi, umva rino jambo ubanze kumenya ico ukwiriye gukora. Imana mu ntango ikizana aya mashami ikayashiraho. Wino mwikoreko mugenzi, Mana iguha umugisha. Wino nawe mwikoreko. Honorable, duhagarare hano. Ntizi ikaramu, hagarara hano. Ntizi ikaramu zibiri, uyu ndafise iyindi ntizi. Urakoze, Mana iguhezagiye. Imana ikirema amashami, kino giti ntikiboneka ariko kirahari. Mugabo muranyumva, sivyo? Canke noneho reka mfate benshi, abantu benshi dutandukane gato. Oya guma hanyene kugira ngo bakubone. Vana y'amaboko inyuma. Rino ni ishami ryashamitse kuri iki giti kugira ngo nkore ivyo mubona. Niri ni ishami ryashamitse kuri iki giti. Ugishamikwa Imana ugitudubiza ugasohoka muri rwa rubavu rwiwe, muri za nkovu ziwe, ikakwifatisha. Yaciye ikora iki? Yaciwe ikaramu. Niri shami riha ikaramu. Guma hamwe. Ikimara kumuha ikaramu, aya mashami abiri ntuyafatanye atandukanye, kuko we uri Yesu, bano n'abantu ni ya mashami ndiko ndavuga. Hano hari inkovu ubona ntayihari. Bivuga ngo Yesu gisokoroka muri we, muca muba nk'amahasa, muca mufatana, ntihasubira kuboneka inkovu, ntihasubira kubona uruguma, haboneka ko ari nk'umuntu basi ukuguru kwe kwapinze, ariko ari umuntu afise ukuguru kumwe. Niyo forme ucugira, niko ruhagarara ucugira, niyo nambuko ucugira, niko ucumera. We na Yesu muba muri umwe. Iyo bimaze kumera kuno, wewe rino shami ryumye, iyo utimenye, kuko ino karamu yaguhaye niyo gusinya impapuro zikomeye, niyo kuvuga ijambo rya nyuma. Ni rya jambo rivuga ngo data arakora nanje ndakora. Ni rya jambo rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye gucika abana b'Imana. Ni rya jambo rivuga ngo nimwaba muri jewe amajambo yanje akaba muri mwe, musabe ico mushaka muzogihabwa. Hano uri Eliya, hano uri Samweli, hano uri uruwa kuvuga ijambo rimwe nka Eliya yavuze ngo uri mwanya ndabitangaje. Izuba nirivyumva, ikirere nikivyumva, imvura izosubira kugwa, jewe Eliya ndabitangaje. Hano ni wewe rya shami. Iyo rero utimenye ngo urihagararemwo, uta hasi ya karamu. Ukimara kuyita hasi, bwa bubasha bwose burakuvuyeko. Uzovuga ngo ndabitangaje, igitoro nikize, bavuge ngo wavuze ninde. Abadayimoni baguseke mu gishingo cyo gukumvira. Rino shami riri hano naryo nijyaza ririya rigizeni rikorotsa amababi, ritanguye kuma, riracavise amahirwe ko rikimase kuri Yesu, riracarya kuri Yesu. Ariko naryo ririko rihera ryuma, niryashika hano Yesu azoca rica. Uwishami ryagumye muri Yesu rero neza na neza, acaza agatora ya karamu agaca yifata. Uwacaba Elisa
hacaba Elisa mu gishingo cy'uko kuno na kuno hano hari gukora ibikorwa ndwi, bino bikorwa ndwi byabaye impfa gusa. Haca hagirana bino bitangaza bica bipfa bikaza hano. Yari gukoresha indwi haca akoreshwa 14 yumvigwa ku rugero rwa 50%. Imana icisigara imwumva 100%. Imana irabwira Yeremiya ngo yewe Yeremiya, nawe uri kuraririra buno bwoko sindiko ndakumva aya masengesho ntuhagarike, ngo kuko naho hozuka Mose hakaza na Samweli hakaza na Daniyeli bagasenga, jewe Uhoraho amasengesho yabo sinoyumva, kuko namaze gufata ingingo y'ukubahana. Hana baye Elisa. Ukibaye Elisa tusimbe Gehazi, kuko Gehazi wewe vyaramunaniye. Kuri rino shami rero ngwino hirya, ingo nawe hano, hagarara hanyene, hagarara hano. Rino shami rino ryakomeye ryashikamye, Imana yageme risigaye rivuga ikaryumva 100%. Ikintu gisigaye ni iki? Rya shami ritanguye kuvyara, rivyaye rigenzi ryayo, rikirivyara ukunyene akoranyeko, nikahanya ubushobozi, nikahanya ububasha. Rino hazogera igihe risaza, muga nubwo rizosaza ridakora ibitangaza, rino rizoba rikiri ribisi, rizoba ricikoreye rino rizoba rikihari ricenena kuri rino. Ni ca kindi nakubwira ati igiti gitemekeye hano mu gutwi, rino shami ryabaye rizima, igiti gica kiwura sanze yo kuduga, muga kizoguma kiza gutya gishamike kigenda. Muri kino gihe uyivyari gukoreshwa biraheze, birarangiye. Mugabo yasize yubatse fondation nziza, yatanze irindi shami. Ni ca giti usanga cashamitse ishami rimwe, ugasanga naco ubwacu haje kishami rimanuka, haje kiriduga, haje kirikikama, ugasanga mu kanwa caratatanye kija habiri, kikazoguma kigenda gushika mweneco agikoresheje ico ashaka kugikoresha, agitransfera hano. Uyu rero igitangaje ntacakiriye bibiri, yakira 4. Rino ryavuye muri Yesu, rikiva muri Yesu ritwara imigabane 2. Ritwara iryo muri Yesu rivuga ngo mwebwe muzokoreshwa ibiruta ivyo nakoresheje, ngo kuko muvise igihe kinini hano ku isi, ariko jewe ngiye kubategurira hanyu mw'ijuru. Yacakoreshwa ivyo muri Yesu, ugaca ukoreshwa no kuvy'Imana yagushizemo ubwayo, ico Yesu yamubumbiyemo akigikoresha. Ibi rero uko ari bibiri bibaye nivyo yakiriye. Uyu rero ari hano rino shami, igihe ryabaye rizima rica ryakira bimwe vyari muri Yesu ryasezerano, uzokoreshwa ibiruta ivyo nakoze. Igaca ryakira na ca kindi Imana yashira muri uyu, bibaye bibiri. Igaca biza hano ari bibiri, bije hano ari bibiri. Uyu agaca akoreshwa ico Imana yamushizeho rino shami, rigakora ico Imana yarishiriyeho, byigwije ko kabiri yatoye hano. Munatahuye? Vyagucanze reka ndagusubiriremo. Elisa ni vyiza. Elisa atandukanye na Eliya. Eliya yabwiye Elisa ngo ndagukorera iki? Elisa mubwira ngo wambabariye ukama ku migabane 2 yo ku ngabire yawe. Siko yamubwiye. Bivuga ngo jewe mbaye umwana wa pasiteri, kujya pasiteri akoreshwa, jewe vyigwiza ko kabiri. Mbaye umwigishwa mwiza, bivuga ngo umuntu wese akuvyaye mu mwemu, ingabire afise ziri muri we uzitora incuro 2, ni fois 2, ziza zigwije kuko ari kabiri. Rero uyu kubera yabaye ishami ryiza agashamikira kuri rino rindi ryiza,
iri rikaba ryari risanzwe rivise abiri. Wewe ivyo yakira vyigwije ko kabiri, aca yakira izi karamu zibiri akakira n'izindi karamu zibiri. Ni kuvuga yari gukoreshwa ibitangaza kuri 100%, azoca bikoreshwa kuri 200%. Imana ibaho umugisha mwinshi. Dukomere Imana amashi menshi kubw'aba bantu. Haleluya. Sinzi ko mutahuye buno. Ubu mwatahuye. Haleluya, haleluya. Niko bimeze. Imana igushoboze kuba ishami ryama, kuko nutaba ishami ryama uzoba uhombeje benshi, uzoba wishe benshi, uzoba ubaye nk'umuntu akasa umuyaga nkuba muri Regideso, kuko ntaba uzibiye ku nzu imwe canke y'umwansi wiwe, aba uzibiye muri quartier yose kanaka. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Amasaha arihuta, amasaha arihuta. Ariko reka nakubwira ikintu kimwe. Nakweretse ikaramu, ndagomba uyu munsi uhugurure ibitekerezo byawe n'ubwenge bwawe, kugira ngo utangure gutegeka, kugira ngo utangure gusinya, kugira ngo utangure kwatura ijambo rikumvire, rikwemere. Come on. Abantu b'Imana ndababara kandi nkababara cyane. Abantu b'Imana tuza mu ngoro y'Imana, ni twebwe tudakundana, ni twebwe tutagira ibanga, ni twebwe twireshangishwa, ni twebwe tuvugaguzwa ubujambo bwinshi, kandi ubwo bujambo ni ubwo kudukorora amavuta. Ni imyami ya Satani, ariko nitumenya ko ari ya Satani. Mugabo ugeze ku barozi, nubona hano hobamwe umurozi mwigisha nka kuno, ariko ukamenga niko nsoka kwibuye, akagira umutima ukomandaye ntavuge, ariko misiyo yiwe ntavuga, ntamena ibanga, araceceka. Mugabo ngaha usanga mwireshangishwa. Naka yambwiye ko ankunda, ndamwemerere. Ukubwiye kubaza muzofatana, muzosangira umugabo, muzomusangira. No, urugo n'ubwo wawe niwe ugomba kwimenya, niwe ugomba kwitahura, ukamwemerera ari wewe, ukamwankira ari na wewe. Nje ngaho ndakubwire ntuzokoresha wese uzoca umwemera, noba ndakubesha, noba ndagusutse mu ruzi, muri Rusizi, muri Ruvyironza, noba ndagusutse hagati muri Tanganyika utazi koga. Ukunda umuntu kuko wamwiyumvisemo, nukunda umuntu kubera amafaranga, nukunda umuntu kubera uburebure, nukunda umuntu kubera ataye, ukunda umuntu kuko mwaganiriye mugahuza. None ugiye kubaza uwundi kugira ngo azoguterera ngahe, hazokubakira ngahe, ni bene iyo matafari azogusukira igihe uzo buri kurubaka parasera yawe. Mwankira ari wewe, mwemerera ari wewe, bihore nkuko yaje kubikubwira muri babiri. Mwemerere muri babiri, mubihore bibe muri mwebwe babiri, kuko n'ivyanyu musangiye. Ubunwa naka na naka barakundana, ntibakundane. None we papa wawe na mama wawe ntibakundanye kugira ngo uvuke? None barinze kuza kukubaza gute umuvuga. Iki nico cisha ishengero ry'Imana, ubunwa. Wamubwiye nyimba arico ushaka kumubwira, akaja kuri YouTube akabirondera, akaraba byose uko byagenze. Hako wiri gudefora mucuri kucururu kubitareza imiri itarita na jana, ukubitareza imitana jana. Rino niryo banga baturushije ko gukomera abarozi. Nagira ndakubwira ubushuti bagiriranira, solidarite bafitaniye, iyo abishengero ry'Imana abakristo ariko dufitaniye, twobafata atani ikintu barashikako, twobica atani ikintu baragerako. Ariko uraza ukidebagura muca mu masengesho, Imana ikavuga ikintu ku muntu, ugaca ugenda kucararaza, ugaca ugenda kukivuga.
muza hano imana igahishura ikintu ku muntu ugaca ugenda urakivuga naka bamubwiye ibi naka bamubwiye ibi. Ishengero ry'Imana umukizwa wese ahantu ari aragwanywa. Uri kuravuga iki? Tuguhaye mikro wigishe ntiwigisha ntuvuga. Muguri kurarema isoko ku muntu uri kuramuvuga wamucuritse wamucuruye wamuhwase nk'ikirayo wamukase nk'amafiriti washuhije n'amakoro hasigaye kumugurira mayoneze kugira ngo umujye. Nkwame Nkrumah no wahe muri Ghana ngira ndangirize kuri Ghana. Kwame Nkrumah urazi ko ariwe yazanye independence yo muri Ghana. Araza avuye mu Bwongereza cyangwa muri Etazi avuye kwiga aza yuzuye imbaraga yuzuye gukorera igihugu yuzuye guhindura amatwara ya colonization. Agishikayo arakoranya abakozi b'Imana arabakoranya bose ati nimuzi mubona igihugu twocubaka gute. Umwe wese aramubwira uyundi aramubwira uyundi aramubwira. Bahejeje inama iheze aca yakira kuri reception amarete amusaba umubonano en privé umwe aca yakira amarete menshi cyane amakete menshi cyane. Arakira uwa mbere aramuhereza umubonano umukozi w'Imana wa mbere aramubwira ati yewe nyakuba nubwo ubona twavuze ko bikwiye kugenda uko nuko nuko naka n'umuntu mubi. Atanguye kuvuga umukozi w'Imana mugenzi we nabi naka n'umuntu mubi naka n'umuntu mubi ameze uko nuko nuko ameze uko nuko nuko ataho araheze yakira uyundi nawe aravuga uyundi mukozi w'Imana araponda aravuga aheje ataho yakira uyundi hagira kwa kundi aravuga ntariko avuga ivyubaka hariko avuga ivyo guponda abandi bakozi b'Imana bagenzi we. Aricara ahantu aravuga ati akwabo bimeze gute aba bantu ni gute ti sawa. Aca arahindura aja mu bapfumu. Hagiye mu bapfumu arabakoranya arabaza bicaye hamwe ati igihugu ubona twocubaka gute mubona cogenda gute dukore gute na gute. Inama y'umupfumu murabiza bagiye ivyo yabatuma murabizi ca wiyumvira rero kuri nivo y'igihugu azokwaka ibiki. Baruvuyikana baravuga bahejeje babona umwe wese arasubiye mu kazu kanyabugoro kiwe. Nta retre privé nta mubonano nta audience nta numwe yasavye audience. Aricara ahantu aravuga ati wa mbona bikwiye kubakwa kuno kuko nimo mbona dushize hamwe. Ingufu z'abarozi ziva kuri mwebwe. Ico utumva gute utokivugira ahagaragara kugira ngo mukosore ikosa. Abapfumu baritahira umwe wese yigira hiwe. Kwame Nkrumah ati okay dukora ivyaba bambwiye kuko nabari ubwabo ntibavyumva kumwe kandi biyita abakozi b'Imana. None iyo Mana ituma abakozi bayo batumvikana ni yahehe. Dini pare Kwame Nkrumah yarafise ukuri. Ahita kwirikira abapfumu ahita yubaka igihugu ku bapfumu. Ubu nibwo buzima turiko turanesherezwa. Uraza ugasengera umuntu rimwe kabiri gatatu narakira umurozi yakubwiye ngo nagiye wananiye watsinze mugabo wewe umutima wawe nturavavanura. Ureke kurusha abakozi b'Imana mu izina rya Yesu. Ubishami ryama ubishami rikomeye ubishami ryakira imigabane 4 ahari 2 8 ahari 4. Imana ibahezagire. Ni umva rino jambo karyumvira
Imana iragutemberera uyu munsi mu ijoro, irakwereka aho byapfiriye, irakwereka naho ukwiye gukosora, irakwereka aho ukwiriye guhagarara, naho ukwiriye gufukama, naho ukwiriye kwicara. Hari amasengesho wicara nayo uhagarara, ayo ugenda nayo ugirane nayo wiruka. Data arakora, nanjye ndakora. Imana ibaha umugisha mwinshi, Imana ibahezagire. Duhaguruke dusenga Imana turangize. Abantu bose bakeneye kuzoza kubonana na pasiteri kuwa kabiri, muze kugenda mwiyandikishije. Utiyandikishije ntabwo muzobonana. Ucuraba Diacre Gide wiyandikishe. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Murashakisha imbaraga ahantu, mukarondera imbaraga. Imbaraga z'Imana zirahari, ahubwo uko muzihamagara ni mu buryo bucuramye. Ni mu buryo bucuramye. Wari ukwiye guhamagara imbaraga z'Imana zikabanza zikabana nawe, ukazikakubamo, hama ugatangura gutegeka. Ntukagaruza ibyagiye kuri wewe utaragaruza ubuntu bw'Imana muri wewe. Kuza gusenga wowe uzitiro tukagusengera ukagenda ukaryama, uzobironka. Ariko ejo niwaza ukatubura, naho bizogenda gute? Kaje usenga wereka ngo umuntu akuvuye ko uzoba upfuye. Yagutabaye cya gihe naho yagiye iracakora. Iyagutabaye kiriya gihe ikingari inatenda, ikingari inatenda, iracakora imirimo n'ibitangaza, iracakora. Bene data, reka ndababwira ikintu ndi hano, mukumvira rino jambo amateka yanyu azahinduka. Mukumvira bino ndababwiye, bino mwuka w'Imana mfashije kubabwira kuri mwebwe, amateka yanyu azahinduka. Uzoronka amafaranga, amafaranga ntazogukura ku Mana, amafaranga azokungana n'Imana gusumba. Nyimba Bibiliya ivuga ko amafaranga ari bimari tuyakeneye, azodufasha kubaka ibicaniro biramye Uwiteka bihimbaza Imana yo mu ijuru, azodufasha kugenda amahanga. Hari abaja banyandikira rimwe na rimwe bakambwira ngo jewe ndi mu bambere babatirijwe ngaho, ubu unyasindi ngaho mu Burundi, ndi muri Kenya. Hari abasengewe benshi batakiri hano, bagiye ayandi mahanga tutazi, ariko kumbure ico bakuye hano cyarabafashije kujabuka. Hari umuntu wibaza ko ica guhaca agaciro ari amafaranga, ariko umuntu ica guhaca agaciro no kubanza kuguhishura ico we ushoboye n'icuri. Kuko waguhishuye ico we ushoboye n'icuri, azogufasha kutivanga mu byo udashoboye. Imana ibagirire neza, Imana ibahezagire. Pastor aravuga ngo Imana igiye guhagurutsa imiriro y'abakozi b'Imana. Ni mwebwe nyene, ni mwebwe nyene. Erega sabandi ni mwebwe. Mwibaza ko ari bande bandi? Imana kwiza ikagucura, ikagukuramwo amaraso n'inyama, ikagusukamo ubushobozi n'ububasha bwa Mpwemu Yera, ikaguha kuvuga aho utovuga. Nukuri mpagaze ku gicaniro c'ahera, jewe nta kintu na kimwe nshoboye pe, nta kintu na kimwe nshoboye. Nyimba mvuze ikiringo c'isaha n'iminota igera kuri irya aya, ndiko ndavuga, nuriye ngaha njugumira mu mutima, nuriye ngaha mvuga ndaha ikintu iki abantu, ndababwira iki, ndabaganiriza iki, ndabahumekera iki, ndavuga ati man sinshoboye. Ariko ko mpamagaye ngo mpagarare imbere y'ubwoko bwawe, undinde gukogwa n'isoni, undinde gukogwa n'isoni. Ndozi ibyo kuvuga,
sinagigimije, sinadidinganije. Wagumye utera ngo haleluya, ufashwa, unezerwa, ibihome kuzimu birabomoka, muga kubera utabibona ntavyo utahura. Ariko turushishwaho kunesha na Data uduha inkomezi. Mureke turondera Imana, nukuri tuzayibona, tuzayibona pe, tuzayibona, tuzabona ubwiza bwe, tuzamubona ahishuwe, tuzenena kuri we nk'uko ivyamwa vyenena ku giti. Tuzaririmba hoziyana, tuzatera hoziyana, abari hariya hoziyana, abari hariya hoziyana, abari hariya hoziyana, abari hariya hoziyana. Wegere Yesu umubwire, mwana w'Imana wanciye iki? N'igiki catumye uza kuncungura? Akwishura ati mimi nakupenda mtoto wangu, nakupenda. Nta kindi azokwishura. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, imbere y'imisozi ubihindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, imbere byari imisozi ubihindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Haleluya. Mureke dusenge Imana twitahire. Numenya ukihana ukirimbura, ndakurahiye Imana yo mwijuru, uyu munsi ico usaba cyose iraza kuyigukorera. Ntabwo tugiye gukora isengesho ryo kugwana n'abadayimoni, tugiye gukora isengesho ryo gutegeka. Hari umuntu ari hano yatsinzwe n'ijambo, amanike ikiganza ciwe. Watsinzwe n'ijambo, muri mwebwe mwatsinzwe n'ijambo. Hari umuntu urimo utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, arimo atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo nawe tumufashe abishami ryaka. Aya n'amahirwe ni wewe utarakira Yesu umwami n'umukiza, ashike hano atera intambuko hano imbere, atera intambuko hano imbere. Twokomera Imana amashi menshi cyane. Yes, karibu hano mu munezero. Ijuru ryari ko riranezerwa, ritwongereje abamarayika 98 bukuramya muri riterero kubw'uyu muntu umwe wenyene. Ariko niho komera Imana amashi menshi cyane. Niye kuvuga amajambo uyasubiremo, ndagusengere nawe Imana ikugira ishami ryawe. Usubiremo amajambo ngiye kuvuga. Vuga uti mwami Yesu, ndatsinzwe n'ijambo ryawe, ndemeye kuri umwami mwiza, ndemeye kuri umwami mwiza, ndemeye ko ari wewe muzabibu w'ukuri, ndemeza neza ko nanje wangize ishami, none wangize ishami nkaba naracumuye, nakuvuyeho. Satani yaranteye, ariko uyu mwanya ndigaruye, ndahakanye Satani n'ibikorwa vyiwe, nakiriye Yesu, ndaguhaye n'ubuzima bwanje, aba ari wowe ubuganza, aba ari wowe mugenga w'ubugingo bwanje. Ungirire neza, unyiyereke mu buzima bwanje, mu izina rya Yesu, amen. Mana, ndasengeye umwana wawe ugiye kuduga mu ijuru. Yesu Kristo, waravuze ngo Data, ngaba bona hawe
ngabo ntungutse nanje ndabakweretse ndabasengeye kugira ngo bahe gutahura ubarasengera ubagirira neza urabuzuza imbaraga zawe nanje ndasengeye umwana wawe guhera isaha ubushobozi satani yahora mugira ko ntiyongere kumugira ko ndamusengeye ndamupresence ubugiro kandi uko natwe twa presence mu bwami bwawe nanje ndiko ndamupresence umugirire neza umuhe kongera kwama kandi umurinde amajana amaza mu izina rya Yesu Kristo amen. Twoshobora gukomera Imana amashimeje cyane. Genda mu kibanza cawe kuwa gatatu uzoze gusenga saa 10 uzoze hano kuwa gatatu bazoca bakubwira gahunda yo kuwa kane kugira ngo ubatizwe mu mazi menshi. Haleluya. Rero wewe wese watsinzwe n'ijambo ariho bishoboka afukame ariho bidashoboka zamura ikiganza ndagusengere kubw'ijambo ry'Imana. Oh haleluya. Uiteka Mana ugira neza. Uiteka Mana, Mana nyiringabo, Mana nyiribihe, igifite itangiriro kigira n'iherezo. Nibutsa aho wankuye ngarutse kugushimira, nzagushima nk'igifite uyu mubiri, nzacuranga mpumuriza abababaye, icampamara nkazagera iwawe, nibwo nzagushima uko bikwiriye. Mana ndagushimiye kuri Imana igira neza, uri ndiho wabariho, uri Imana iri hejuru y'amajuru. Nasenze kubw'ijambo ryiza ryawe ryongeye kutwibutsa ico turico, ryongeye kutwibutsa ico watugize. None Mwami Imana tuje imbere yawe twese turaciye bugufi dutsinzwe n'ijambo ryawe, turasavye ngo tweze, turasavye ngo duharire ico twataye waduhaye. Ndakwinginze kubw'ubwoko bwawe, ndasavye ngo wongere ukigarukane, ndasavye ngo wongere ukibasubize, ndasavye ngo wongere ukingura amarembo, wongere urabisha imbabazi zawe. Ijambo ryawe nukuri ngura umuzabibu, natwe turi amashami, ngo naco tubasha gukora tudashobojwe nawe. Mana ndasengeye ubwoko bwawe, reka ubushoboze, reka uburabe bwiza, reka ubutabare, reka ubuvuganire, reka ubasubize ibyo banyazwe. Ndarambuye ikiganza, ndasavye umugisha wo gusubizwa, ndasavye umugisha wo kugururirwa, ndasavye umugisha wo kumenya, umugisha wo gusuzuma, umugisha wo kubakorako, umugisha wo kubigisha, umugisha wo kumenya, umugisha w'ubwenge ubahumekereko. Uwiteka guhumekera kubigishwa, ubigisha ubaha gutahura ivyanditswe. Nanje ndabasengeye ubahe Uwiteka wavuze ngo uri nyuma y'ijambo ryawe, uriherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso. Uwiteka herekeresha ibitangaza n'ibimenyetso ijambo ryawe, uduhindura amashami yama, uduhindura amashami akomeye, uduhindura amashami wishimira. Ndasengeye ubwoko bwawe Mana ubagirire neza, Mana ubiyereke, Mana ubavuganire, ubuntu n'imbabazi zawe bubabeko, ubiyereke kandi ubagure urushize kubacana mu izina rya Yesu Kristo amen. Haleluya, haleluya. Ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema, ntabwo ari umuntu iyivuze. Rema niryo zina rye. Haleluya. Urizera Imana ko ikora, urizera ijambo ryayo ko rihindura amateka, wamenye uratahura icuri. Tugiye gukorana isengesho, wewe wicaye uhagarare. Igihe cyo kwinyiganza no gusitana n'ibisika uyu munsi kirarangiye, hagezeho igihe cyo gutegeka no kwatura. Ndagomba dukorane isengesho nawe wature
utegeke ikibazo cyawe, ugitegeke kikuvire mu nzira. Dawidi arabwira Goliyati ati wowe uje kungwanya witwaje inkota, ariko jewe nje kukurwanya nitwaje ijambo ry'Uhoraho. Reka nkubwire, ntabwo ari wowe uza kumuvuze, ni mwemu w'Imana muri wewe aza kubavuza. Goliyati aba munini, ikigaragazo kiba kinini, ariko ijambo ko witwaje Uhoraho rizagisenyura rigica umutwe. Sengeye akanwa k'umuntu wese ari hano Mana, ijambo kaza kwatura bimenyekane kuri Imana iri hejuru y'amajuru, bimenyekane ko ari wewe utapfuye kuza kuducungura, ariko bimenyekane ko wakoze inama mu ijuru kugira ngo uducungure. Akanwa k'umuntu wese ari hano ndagasengeye gahinduka umuriro, ijambo aza gusohora rishika ikuzimu riduge no ku ijuru, rikure mu kirere inzitizi n'intambamyi, yakira igisubizo. Umunsi wa Mungu azoza afise intahe hano mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusenga. Sinza kukubwira ngo vuga cyane, sinza kukubwira ngo vuga buke buke, uko uza kwatura niko bizagukora. Mana ndasenze ngo wumve gusenga kw'abana bawe, ico batura ucumve, ugiherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso. Ishami ryama ngo urarituturire. Eliya yabaye ishami ryama mu gihe ciwe, aho yatuye ushigikira ijambo ryiwe. Haravuga ngo ndabitangaje nk'umuhanuzi w'Imana jewe Eliya, imvura izongera kugwa, hari uko jewe nyene ndabitangaje. Nanje ndakweretse abantu bose bariko barasenga, impemu yose iriko irakubwira ndayisengeye. Ico ariko aratura nk'umusozi wari umuhanzi uhita umumva imbere, ico ariko aratura nk'igeragezwa ryari ryaramunanije, Uwiteka uvyumve kandi ubikore, uvyumve kandi uvyemere, uvyumve kandi ubishigikire, uvyumve kandi ubikore. Uwiteka ntibisaba ngo dusaragare, ntibisaba ngo duhogore, bisaba kumenya kuri Alufa na Omega, bisaba kumenya kuri intango n'iherezo, bisaba kumenya ko ari wewe ukuri ibiri kure bikatwegera, ufata ibiri hafi bibi ukabitwigizayo. Nanje ndasenze kubw'ishengero ry'uyu mugoroba, kubw'ikoraniro ry'ayo masaha, ndasenze ngo wumve, ego ico uri kuratura kiriko kiramera nk'itegeko rya perezida asinye mu gihugu, kiriko kiramenya nk'itegeko rya perezida asinye. Hiryo nta mushikiranganje arizibira, hiryo nta guverineri arizibira, hiryo nta musitanteri arizibira, hiryo nta chef de zone arizibira, hiryo nta mujenerali arizibira, hiryo nta mukomiseri arizibira. Ijambo uri kuratura ririko riramera nk'itegeko, itegeko rica riba execute, itegeko rica rishigwa mu ngiro. Nababwiye ni hambavu y'umunezero twariko turanezerwa kubw'umwe wenyene yihanye, twongerejwe abandi bamarayika 98 bari kumwe natwe, hamwe utokwatura wowe uhomvye mu gihe c'umunezero, gihe c'uguhabwa mu gihe c'umunezero, nico gihe c'ukumvigwa. Ego Uwiteka urutse ingabo z'abamarayika zishire mu ngiro ico bariko baratura, zishire mu ngiro ico bariko barasenga, zishire mu ngiro ico bariko barakwereka. Uwiteka uri Imana itananirwa, uri Imana idahemuka, uri Imana iri hejuru, uri Imana ibirema, uri Imana ibikomeza. Ijambo Samweli yasenga ryarashika iwawe, ijambo Mose yatuye ryarabaye, aho yavuga ubu bwoko abajaha abanyemera baje hano, abatanyemera baje hirya. Aratura ijambo uyu munsi abantu isi nyimba narahamagawe n'Imana yasama imamire, ako kanya isi irasama irabamira. Reka
Uwiteka itegeko bariko baratanga isi ryumve, ikirere kiryumve, ijuru riryemeze, ingabo z'Imana zishikeyo. Ububasha bw'Uwiteka ukora imirimo n'ibitangaza, inganji y'Uwiteka ishigwe hejuru, icubahiro ca Mesiya kigaragare mu buzima bw'ubwoko bwawe, mu buzima bw'abana bawe. Icubahiro ciri hejuru y'amajuru gikore. Haha, uruwera Mana, uruwera Papa, uruwera Papa, uri Imana ishigikira ico yavuze, ishigikira ico yavuze. Waravuze ngo ntiturabe inyuma ariko turabe imbere, waravuze ngo ntituri imirizo ariko turi imitwe. Ntabwo turabo gusuzugurwa, ahubwo turabatware, turabami n'abaherezi, turabo kuganza iwawe, turabo kurema ibitahari bikabaho, turabo gukura inzitizi n'intambara, turabo kwirukana ibyago n'amageragezwa, turabo kuzura amavuta yo kugukorera, amavuta y'ubuherezi, amavuta yo kuzamuka, amavuta yo kuroranirwa, amavuta yo guhamagara ibitahari bikabaho. Uwiteka, 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 akanwa kararema, akanwa kararema, akanwa kararema. Uri Imana, Uwiteka, Uwiteka, akanwa kararema. Bavuze menshi mabi yabashize inyuma, ariko uyu mugoroba ayo bavuze reka uyemeze kandi uyemere. Uwiteka, turagushimiye, turagukengurukiye, turagukengurukiye, turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi, dushima izina ryawe, turaguhaye icubahiro, turavuze ukwera kwawe, turavuze ugukomera kwawe, turavuze icubahiro, turavuze ugukora kwawe. Uwiteka, turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana